Reka duhaguruke twubasha Imana, dushima Imana. Mwami Yesu, turagushimiye kuri kano gatondo keza wateguye kugira ngo tugahezagirirwe mu Mana. Turagushimiye ko yari integuro yawe. Turagushimiye ko abanye natwe kuva mu gatondo ukaba udushikanye ano masaha Mana yacu, dushima izina ryawe. Twibuka imyaka 8 wabanye natwe, twibuka urugendo wafatanye natwe Mana. Turagushimira ku maraso ya Kristo washeshe rimwe ku musaraba kugira ngo ishengero ryawe ribeho. Turagushimira no ku majambo, ku ntahe nyinshi Mana twumvise, intahe zubatse ubugingo bwacu, intahe zatumye tuzamuka tuva mu rwego rumwe twinjira mu rundi rwego. Nico gituma mu izina rya Kristo Yesu nongeye guhezagira rino shengero Mana. Nongeye kuvuga nirihezagirwe, niryakire umugisha uva kuri Kristo Yesu, niryakire ububasha uva kuri Kristo Yesu. Kandi Mana yacu tukweretse n'ijambo Mana tugiye kumva, n'ijambo rigiye kuvugwa n'umwana w'umuntu, ariko Mana ushobora gukoresha. Nico gituma mu izina rya Kristo Yesu twongeye kumusengera kugira ngo abe umugende ujana amazi mu mitima igadutse. Kandi Mana babuze inkomezi baronke inkomezi kubw'iryo jambo mu izina rya Yesu Kristo. Turatuye Mana yacu umugisha uciye muri iryo jambo, turatuye Mana yacu ubasha uciye muri iryo jambo. Uzoba ukoze cyane Papa. Kandi Mwami na twebwe twese Mana duhe kugurura imitima yacu tumva ico uvuga n'ubugingo bwacu. Urakoze Mana kubyumvise, tukweretse amashikana yatanzwe kubwawe, uyahezagire. Imitima yatanze uyongera umugisha, abatashoboye gutanga Mana yacu nabo nyene ubagendere utaha baze baronke ico bagutangira. Uzoba ukoze cyane. Ibisigaye Mana yacu dukuye ubwatsi tuvuga tuti icubahiro ububasha n'inganji n'ivyawe, ni mu izina rya Kristo Yesu tubisavye, amen. Imana ishimwe cyane, haleluya, amen. Kanya gato dusome mu gitabo cya Samuel, igitabo cya mbere cya Samuel igice cya mbere. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo kuba inyishu y'Imana mu gihe cyawe biguhesha nawe inyishu yawe. Haleluya. Kuba inyishu y'Imana mu gihe cyawe biguhesha nawe inyishu yawe. Imana ishimwe cyane. Ikintu nashaka kubwira umuntu wese ariko arumva aya majambo ni uko umuntu wese afise igihe cyiwe. Haleluya. Umuntu wese yabayeho afise igihe cyiwe. Uno munsi turi mu gihe cyacu, ariko ejo ntihari igihe cyacu, hari igihe cy'abandi. Haleluya. Mu gihe kiri imbere azoba ari igihe cy'abandi. Imana ihabicuwe. Haleluya. Uno munsi kuba inyishu y'Imana aho uherereye mu rugo rwawe, nukuri ishengero hano twizera ko ishengero ridatangurira hano, ishengero ritangura mu rugo. Haleluya. Kuba inyishu y'Imana mu rugo rwawe, ku mugore wawe ukaba inyishu y'Imana, ku mugore wawe ukaba inyishu y'Imana. Imana ikawukoresha kuba inyishu y'Imana ku mugabo wawe, Imana ikawukoresha kuba inyishu y'Imana ku bana bawe n'ab'Imana yaguhaye kurera. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kuba uno munsi woba inyishu y'Imana mu kazi ukora, ukaba inyishu y'Imana mu ishengero Imana yagushizemwo, Abundant Life Church tukaba turi inyishu y'Imana. Haleluya. Muri ino si Imana ihabwa icubahiro, amen. Imana nayo ikwishura ibyawe, Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Hari igihe mu buzima twibaza yuko ari twebwe gusa dufise imitwaro. Umuntu ati Imana inkorera ibi, Imana ikorera urugo rwanje, Imana nidukorere muri entreprise yanje, muri societe. Turakeneye ko muri Abundant Life Imana idukorera ibi n'ibi n'ibi. Ngira mbabwire Imana nayo irafise umutwaro. Hariho umutwaro kuri iri shengero w'Imana. Hariho Imana itugomba, hari n'icyo Imana itwitezeho. Haleluya. Hariho umutwaro w'Imana ku buzima bwawe, hari n'icyo Imana
yakwitezeho nk'umuntu yakuremye. Je kubabwira yuko Imana yacu, notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Imana yacu ni Imana y'urutonde. Imana ihabwa icubahiro. Nta kintu na kimwe cy'igihamana kibaho. Haleluya, amen. Ikintu cyose kibaho kubw'umugambi wayo. Imana ihabwa icubahiro. Rero uno munsi Imana ishimwe cyane. Uno munsi, haleluya, kuba uriho nturi impanuka. Uko wavutse kose, tu n'es pas du tout un accident. Ntabwo uri impanuka. Kuba urugo rwawe ruriho, kubw'imiryango ihari, nta n'umwe ari impanuka. Hariho umugambi w'Imana ukomeye ku buzima bwacu. Imana ihabwa icubahiro. Rero ntubeho uvuga ngo ndakeneye ko ari ikintu Imana inkorera. Haleluya. Ntuvuge ngo muri kano kazi, muri kino kibanza hari ibintu Imana ikwiye kunkorera, igakorera abana banje. Hari ibintu nshaka Imana inkorere muri business yanje. Ngira nkubwire, hari n'icyo Imana ikurindiyeho. Uno munsi wo kubaha ukabinyisha Imana, Imana nayo kwishura ibyawe. Dusome tudatebeje igitabo ca mbere ca Samuel 26 kugeza ku 28. Kumbura ivyo twakuyegira twaguke, birashaka kuba mutahabona hose. Haravuga ngo 1 Samuel 1:26-28. Maze Hana aravuga ati, mwami wanje, indahiro ni wewe nyene. Erega ni jewe wa mugore nari mpagaze iruhande yawe, mwami wanje, saba uhoraho. Ku murongo wa 27, uyu mwana niwe nasaba, kandi uhoraho yampaye ico nasabye. Amen. Nico gitumye ndamugize inkuka y'uhoraho, azorinda apfa ari inkuka y'uhoraho. Ari inkuka y'uhoraho, ari consacre. Amen. 1 Samuel 2:17-21. Uko niko icyaha cy'abo basore cyabaye igikomeye imbere y'uhoraho, kuko bakengera ikimazi ciwe. 18 kubw'umwanya tunyaruke. Ariko Samuel akorera uhoraho, kandi yari akiri umwana, yari yambaye efod yera derere. Kandi nyina yama amubaririra agahuzu, akamushira uko umwaka utashe, uko yajana n'umugabo wiwe gutanga ikimazi c'umwaka. Eri nawe agaheza gerukana n'umugore wiwe, aturagahabwa uruvyaro n'uhoraho kuri uyu mugore, abasubirize mu kandu bw'uwo wahawe uhoraho gw'inguka, bagaheza bagasubira iwabo. Imana ishimwe cyane. 1 Samuel 9. Maze uhoraho agendera Hana, asama inda, aja imbere avyara abana b'abahungu 3 n'abakobwa 2. Imana ishimwe cyane. Ariko uwo mwana kandi tuje kuri 1 Samuel 9. Kandi umunsi Sawuli ashikayo, uhoraho yari yaraye abishuriye Samuel. Atejo nk'aya mango, aya nzokurungikira umuntu avuye mu gihugu c'Ababenyamini, uzumwimikisha amavuta, abo umwami w'abantu banje. Abisirayeli niwe azobakiza abantu banje, abakure mu maboko y'Abafilistiya, kuko nitegereje abantu banje, kandi ugutaka kwabo kwanshitseko. Kandi kuvyaza ndogoba zawe. Haleluya, amen. Dusurinye. Kandi kuvyaza ndogoba zawe zimaze 3 zizimiye, niziguhagarika umutima. Kino gitondo ibahagarika umutima bihere. Haleluya. Uhinduke inyishu y'Imana, ibihuhagaritse umutima, Imana irabizi. Amen. Zarabonetse. Mbega ivy'igikundiro byose byo mu Bisirayeli bibikiwe nde? Si wowe nyene n'inzu ya so. Haleluya. Mbega ivy'Imana bibikiye nde? Haleluya. Igituma uhagarika umutima n'inzu, ni minervare, ni parcelle. Mbega ivy'inzu ya so. Haleluya, amen. Iyitimanye umwana wayo w'ikinege, izobura ite kuguhera vyose muri nibibikiye wewe n'inzu yawe. Imana ishimwe cyane. Maze Sawuli aramwishura ati, mbega sindi Benyamini ari wo mu muryango mutoye hanyuma y'iyindi yo mu Bisirayeli, kandi inzu yacu siyo ntoye hanyuma y'ayandi mazu yose yo mu Babenyamini. None ni iki gitumye umbari abene ivyo? Tuje mu Vyakozwe n'Intumwa 6 umurongo wa 1 kugeza ku 7. Kandi muri iyo minsi abigishwa bariko baragwira, Abayuda bavuye i Bugiriki, portrait de disciple yari kiraba nyinshi. Imana ishimwe cyane, amen.
muri BCC abantu 200 babaye graduate uno munsi hari amaklasi 3 muri Abundance habonetse andi maklasi 3 kandi twizera ko benshi bazoba benshi gusumba mu ntango. Muri iyo minsi rero ngo abigishwa bariko baragwira abayuda bavuye Bugiriki bidodombera abaheburayo binyamo kuko abapfakazi babo birengagizwa ku ngaburo y'imisi yose. Bamwe 12 bakoranye ishengero ry'abigishwa bati nibibereye ko twebwe turekera ijambo ry'Imana kugaburira ivyo ku meza. Nuko bene data nimurabe muri twebwe abantu 7 bashimwa buzuye mpemu yera n'ubwenge tubashire muri ico gikorwa. Haleluya. Ariko tweho tuzoshishikara gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Ayo majambo ishengero ryose rirayashima batoranya Stefano umuntu yuzuye ukwizera. Cari igikorwa cyo kugabura. Haleluya. Barondeye n'importe qui. Haleluya. Nibapfuye gutora. Barondeye abagabo buzuye mpemu yera. Haleluya. Amen. Bukwizera. Batora Stefano umuntu yuzuye ukwizera na mpemu yera. Filipo, Purukoro, Nina, Konori, Timoni n'abandi bose. Imana ishimwe cyane. Amen. Gatandatu babashira imbere y'intumwa kandi bamaze gusenga zibarambikwa kw'ibiganza. Imana ishimwe cyane. Uno munsi turaza kurambika kw'ibiganza kw'abadiakoni. Twashaka kubabwira iyo byatanguriye. Imana ihabwa icubahiro. Ntabwo ari post yo mu ishengero, ni muri Bibiliya. Nuko ijambo ry'Imana riragwira abigishwa barondoka cyane Yerusalemu abaherezi bakavuvu bumvira ukwizera. Matthieu 6 nta usaba abami babiri kuko yokwanga umwe agakunda uwundi canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Nimushobora gusaba Imana nitunga. Nta usaba Imana nta ukorera Imana ngo yongere akorere mamo umudayimoni w'amafaranga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Abagiye guhezagirwa nabiyemeje twese. Haleluya. Yuko tudakorera inyungu ariko twikorera iz'ubwami. Imana ishimwe cyane. Tubandanye. Nico gitumye ndababarira nti nimukiganyira amagara yanyu kuvyo muzorya cyangwa kuvyo muzonwa cyangwa umubiri wanyu kuvyo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya cyangwa umubiri nturuta ivyambagwa. Haleluya. Mbega uno munsi amagara meza ntaruta ivyo kurya. Haleluya. Mbega uwo kwima amagara akaguha ivyo kurya wobaho. Mbega uwo guha garderobe y'impuzu ibihumbi n'ibirato vyuzuye akakwima amaguru akakwima n'umubiri akakugumiza mu gitanda. Mbega ivy'Imana iguha sivyo bikomeye gusumba ivyo wirigura hangayikamwo. Haleluya. Mbega nimurabe ibiguruka vyo mu kirere biba ntibishwabura kandi nivyimbura mu bigega ariko so mwijura arabitunga. Mbega mwebwe ntimubiruta cyane. Nimurabe ubuntu bw'Imana uko bungana ibiguruka vyo mu kirere. Haleluya. Amen. Mu yandi majambo nimwitegereze. Mbega bose abeshwaho n'imishahara hariho Imana ibeshaho abantu. Haleluya. Hariho ubuntu, hariho grace, hariho grace y'Imana. Amen. Ninde muri mwebwe yoshozwa n'amaganya? Abantu bose mufise maîtrise mu maganya no masusi. Hari abantu baciye doctora maganya naho yoronka amafaranga amamiliyardi n'amamiliyoni amafaranga menshi amutera amafaranga agabanutse abana bamenye bayabewe agwaye akomeye ngire ngware ariho ngire mpambwe. Mbega muri mwebwe ninde muri mwebwe yoshozwa n'amaganya kwisumvya uko yareha nk'ukuboko kumwe? Haleluya. Ninde ariyongera isantimetero? Ninde arakuza umwana ngo umwana wanje arapfuye? Ninde aramwongeraho agasantimetero? Nimba ivyo vyose utabifisemwo uruhara ukaba uri kurira gusa yuko ataronse bavyita gute abaheruka kwibaruka ni France nayo ngiye mvuge France 24. Amen. Ikibaganyisha impuzu n'igiki nimuraba amashugwe yo ku misozi nge nakura niyirirwa aratama ntajisha impuzu. Ariko ndababwire yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe muri ayo.
haleluya, no kubegwa n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Aha. Okay. Uko Imana yambika ivyatsi byo ku misozi cyo biriho uyu munsi, ariko nkejo bigaterwa mu ziko. Mbega uko Imana yambikwa ivyatsi nk'ibi uno munsi vyaciwe bikaba bigezweho, ejo tuzuba turiko turabitakure. Haleluya. Mbega Imana ntizokwambika wa muntu ukwizira gukewe. Aha. Nuko nimukiganyira ngo tuzoga iki canke tuzonwa iki canke tuzombara iki. 32. Kuko ivyo vyose abanyamahanga ari vyo bitwararika, ariko so mwijuru arabizi, arazi ivyo vyose ko mubikena. Dusimbe kuri 33. Ariko mubanze, haleluya, mubanze mwitwararike ivyo ubwami bw'Imana. Mu yandi majambo, ubanze witwararikwe kuba inyishu y'Imana. Haleluya. Mu yandi majambo, ubanze ushitse ico waremewe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umwanya wo kwitaho ingodo, umwanya wo kwitaho ivyo wambara n'ivyo ufungura, banza witwararike impamvu uriho. Haleluya. Naremewe gukora iki? Ndiho kubwiki? Urashobora uti ndiho kugira je by'ukuri mbayeho. Umugabo akavuga ati nk'umugabo yibashaka ati je mpari vraiment kubw'urugo, kandi Imana ikwiye kunyongera imyaka myinshi kugira abana. Simoni ngene umugore wanje azobesha abana, Simoni ngene abana banje bazobaho, ndakwiye kuramba kugira abana ntibabe imfuvyi n'umugore ntamererwe nabi. Je kukubwira urihenda. Imana idufashe cyane. Hariho abagabo bari responsable bapfuye, abagore babandanya babaho n'abana barabaho. Hari imfuvyi zageze kure gusumba izifise abavyeyi. Urashaka kuko ati ndiho kuko ntabayeho muri kino gihugu ibararyogwa, nabayeho muri iri shengero hari kitakoreka. Ntabwo ubayeho kugira ngo ushitse ic'Imana yakuremeye. Imana ishimwe cyane. Ikibabaje nuko abantu ubuzima bwabo buhera bari muri course. Haleluya. Buhera bari muri course, birukanga kuva saa 10 baroti yo bagenda. Ubuzima bwabo ni marto, bari muri marto, biruka mahangayiko. Nje kubwira abantu b'Imana, uriruka kandi uzorinda upfa wiruka, ntuzoheza. Haleluya. Ariko hari impamvu waremewe, kandi iyo mpamvu numara kuva muri uno buzima uzoyifesinga, kuko hari impamvu waremewe. Kandi iyo mpamvu waremewe ntabwo uzoyishitsaho gusa ngo ubwe ngo Jenite iyo mpamvu naremewe niyo muri Amerika. Itangurira mu muryango iwanyu. Icatumye uba nyina wa naka, icatumye umugabo wa kanaka, icatumye umugore wa kanaka, icatumye Imana ikuzaniye abajya bakozi mu nzu. Haleluya. Icatumye Imana igushira ahantu kanaka, hari ikintu Imana ishaka kugukoresha. Haleluya. Ntabwo duhari ngo dushitse manda y'ivyacu, duhari kugira ngo dushitse manda y'Imana. Niyo mpamvu igihe kigeze Imana irakwanura. Nje kubabwira umuntu wese hano ari muri deadline, umuntu wese ari muri manda. Igihe nikigera ivyo wirigwa wirukamwo nihagera Imana izokwanura ngo yongo hari inzu ngejeje hagati, uzotaha iyo nzitara ukisize hagati kandi bandana. Imana ishimwe cyane. Rero ijambo uno munsi nje kukubwira, hinduka inyishu y'Imana. Uyu mudamu yitwa Hana. Haleluya. Yabaye by'ukuri inyishu y'Imana. Mu gihe ciwe hari abaherezi. Haleluya. Mu gihe ciwe hari abaherezi, abona kwita abapastor mu cyongereza ni priest. Hari abapastor, hari abapadiri mu yandi macambo bakino gihe. Mu gihe ciwe batanga ibimazi, nkuko no musiko vuga ati mu gihe cacu hari amadini ni menshi. Muri kino gihe hari abapastor, muri kino gihe hari abadiakoni, muri kino gihe hari nyene abakozi b'Imana. Mugabe Imana yari ikeneye umukozi wayo. Hari umuneka aranyumva. Mu gihe huzuye abaherezi, reka mbishire uno munsi, mu gihe amadini ari menshi, mu gihe abapasiteri ari umuyoro, mu gihe abasenga ari benshi, Imana yari ikeneye umukozi. Ndashaka umuntu anyumve. Mu gihe abavyara ari benshi, Imana ikeneye umuvyeyi.
haleluya haleluya. Mu gihe abarongozi ari benshi, Imana ikeneye umurongozi. Imana ishimwe cyane, haleluya amen. Kubera iki? Kubera abari bahari ico gihe, abari bahari ico gihe bateza agahinda Imana, bagateza agahinda n'abantu. Abaherezi bari bahari, ariko ngo ico bakora bateza agahinda Imana, bagateza agahinda n'abantu b'Imana. Baruzuye mugaye Imana nta numwe ibona. Nunguko Imana yo kwitegereza ingo zose zambaye alliance, mugabo hakabura umugabo hakabura n'umugore. Nunguko Imana yo kwitegereza ama eglise ari Burundi, ariko Imana ikabura ishengero. Haleluya. Nunguko Imana yo kwitegereza abakozi b'Imana twambara uko, mugaye Imana ikabura umukozi. Hama hariho umugore yarafise ingorane. Uwo mugore yarafise ingorane personnel, ingorane privé. Umutwaro wiwe wo mwibanga, uwo mutwaro wari uwuhe? Yarabuze umwana. Turi kumwe? Imana iriki? Imana iri mu bukene. Hariho n'umugore nawe yiburiye umwana, kandi ntabuze umwana gusa, afise n'uwuzara mu vyonza kavyonze yitwa Penina. Erega bugira akabura ikintu ntukagire n'uwundi aguma gucumita kana. Uragakena ntukagire ugucumita kana. Urakaba imfuvyi ntukagire ugucumita ubufuvyi. Urakaba umupfakazi urumva yarafise n'uwundi azera amufasha neza transformation. Jewe mvyayindwe ariko wewe wakitavyara. Yarafise Penina guma amucumita kana. Birashoboka yuko yasengeye umwana imyaka myinshi, mugabo umunsi umwe atahura ibanga. Haleluya. Ibanga nifuza ko uno munsi utahura. Ahagarika inyishu yiwe, ahagarika umutwaro wiwe, areka kwitaho umutwaro, yitaho umutwaro w'Imana. Hari umuntu karanyumva? Hari umuntu karanyumva? Hana yataho ibanga, yahagaritse kwitaho umutwaro wiwe, yitaho umutwaro w'Imana. Avuga ati Imana, numpa umwana w'umuhungu, haleluya, naripfujije kuvyara nanje banyite mama, naripfujije gusama inda nanje umunsi umwe saba amazi akanye, naripfujije umunsi umwe gusama inda abandi bagore bose babone ko nanje ndi umuvyeyi, ariko uno munsi ndahagaritse inyungu zanje. Haleluya. Uno munsi ndahagaritse inyungu zanje. Ngire nkubwire abantu b'Imana, ukaba ushaka kwishugwa, ntusubire kubaho kubwawe. Haleluya. Ukaba ushaka kubona ivyawe bigenda neza, hagarika kubaho kubwawe. Haleluya. No kubaho kugira ngo abandi babone, ubeho kubw'Imana hama abandi ba benefits. Hari umuntu anyumva? Hari umuntu antahura? Nukavuga ngo nanje ndakeneye gutonda mu kazi, nibasire kumbona ndyama, ndakeneye ko umunsi umwe nzotonda. Oya. Haleluya. Rondera inyungu z'Imana muri ubwo bushomeri. Nanje ndakeneye kwiga university. Haleluya. Nanje ndakeneye umunsi umwe kwambara alliance. Ivyo bihagariki. Haleluya. Amen. Uhiga inyungu z'Imana, urenge n'Imana iheshuwe. Haleluya. Hana rero acavuga ati Imana, ukaramuka umpaye umwana ntazoba uwanje. Haleluya. Ntazoba uwanje. Amen. Ntazoba uwanje, uwo mwana nzomugushikanira. Urashobora kwibaza, umwana wa mbere uronse inyuma y'amajambo menshi, kuvuga ati uyu mwana ntazoba uwanje, azoba uw'Imana. Imana ivyumvise iravuga ati aha, ubu uratanguye kumva, uratanguye gutahura, uramenye neza ko ata muntu aberaho kuvyara. Uramenye neza ko ata muntu aberaho kuvyara. Uramenye neza ko ata muntu aberaho kurongora no kurongogwa. Uramenye neza ko ata muntu aberaho kubaka amazu.
uramenye neza ko atamuntu aberaho kugendera amahanga, kuko ivyo vyose ushobora kubigira bikagira umururazi, bikagira umubabaro. Wogira abana bakaguteza agahinda, wogira urugo ugakwa kwiyahura, wogira inshuti zikakuvuruga, wogira amafaranga akagusazisha. Ivyo vyose bitari mw'Imana n'ubusa. Uno munsi umenye neza yuko ugiye kubaho kubwanje. Haleluya, 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 amen. Icaciye gikurikira sikindi, Hana yaciye asama. Amen. Amaze gusama, haleluya, aravyara umuhungu yitwa Samueli. Samueli sobanurwa ngo Imana iranyishuye. Amaze kuvyara umuhungu yitwa Samueli, Bibiliya tubwira yuko amaze gucuka, umwana acuka, naho abantu boba bugisagara kumbure turacutse abana kare, mugabo mu migenzi y'Abayuda nukuri nta mwana yacuka ku myaka 4, bacuka ku myaka 3-2. Amwana akana kamaze 2 ans, muramaze kubona akana k'imyaka 2 ngene karyoshe. Haleluya, muramaze kubona akana k'imyaka 2 ngene karyoshe. Aragaterura we, atakabajije, atakagishije inama. Wowe no muserwa ngo agatiro karangora basha, kuza gusenga n'ingorane, gukorera Imana biraruhisha, gutangira Imana birago. Uno musikiro cyose kirakuvuna, ntushobora kuba inyishu y'Imana. Ubayeho ubuzima buvunwa gusa n'ivyo ukunda n'ivy'abawe, ariko utavunwa n'ivy'Imana ishaka. Hari umuntu karanyumva? Mvuze nti ntuzopfa ubaye inyishu y'Imana. Ibikuvuna ari des intérêts égoïstes gusa, ata intérêt y'Imana. Umuntu azoba inyishu y'Imana, umuntu yemera no kuvunika mu bintu biha inyungu, mu bintu bihesha Imana icubahiro, bikaba inyungu y'Imana. Kandi ico gihe Imana nani izoreka kuvunika kuguhesha ivyo ushaka vyose. Haleluya, haleluya. Ngire mbabwire, hari imitwaro itazishuga ukundi, hari imitwaro izishugwa facilement. Urazi ngene izishugwa, uzorekura witeho ivy'Imana, hama Imana yiteho ivyawe. Kuko handitswe ngo cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Urondere kugororoka. Ndibuka fisi imyaka 14-15 kuri CSS. Nari mwishengero nakora urusengero nakubura. Ntihari bwabe urutonde rw'abakubura. Nakubura mu rusengero, nari muri protocole. Uyu mutware wanjere twahura muri protocole, nari muri chorale. Nkaririmba, narimvye imyaka 4 ntazi kurimbagaza banyirukanye. Imana ishimwe cyane. Uwanyirukanye arahari, ngo uriya Diacre ari mu banyirukanye. Ambwira yuko ntazi kuririmba. Namaze imyaka 4 ntazi kuririmba. Nta gikogwa na kimwe ntakoze. Mugabo uzi verse nahagarara ko yavuga ngo mwitwarari ku bwami bw'Imana no kugororoka. Uti wiga ryari? Niga saa 9 z'ijoro muri toilette y'iwacu. Narinze meza secondaire, ikibanza ca nyuma na uwa kabiri. Kugeza uno munsi umutware wanje arahari n'abana banje barahari. Mvyuka imbere y'abandi nkaryama inyuma y'abandi. Nzi ivyo bateka, nzi uko bambara, nzi uko babayeho. Haleluya. Nta kintu na kimwe ntakora mu rugo nk'umugore, nta kintu na kimwe nakora abana nk'umuvyeyi, ariko nzi neza yuko kwitwararika ubwami bw'Imana, kwitwararika le royaume iri dessus y'ubundi bwami. Ega si kuba ikibono. Ubu bwami bwo mw'isi bufise ikibugera ni Rusuferi, ariko hari ubundi bwami bw'umwami yavuze ngo ntihabe hiki. Haleluya. Hariho ubundi bwami bw'umwami w'abami yavuze ngo ntihabe hiki kibaho. Uwo ni we yashizeho, ni uno munsi kibeshejeho urugo, uno munsi ni we kibeshejeho abana, uno munsi ni we atunze umuryango wanje wa Afrika, uno munsi ni we yaturinze imyaka 8. Si jewe no mu nkomezi zanje narinze rino shenge. Umwami yavuze ngo bonde tibeho, yaratubeshejeho, araturinda, aradukomeza, araduhezagira. Uno munsi dufite amashimwe niturira. Haleluya. Uwo mwami rero ni watuba tubaho kandi watuma dupfa. Haleluya. Uwo ni Adonai, il est souverain. Amen. Kwitwararika ivyiwe ubwa mbere,
ibindi byose biza nka bonus. Amen. Ntushobora kugenda kurondera yuko bakongera ivoka utabanje kugura. Banza ugure avoka. Amen. Ntushobora kuza ku mudandaji ngo nyongera ubakongera waguze. Ukavuga ati ndakeneye nanje mariage ndakeneye kuvyara. No! D'abord banza uri kukorera mbega uburyo ukorera Imana, c'est pour la gloire de Dieu. Haleluya. Ni kubw'icubahiro c'Imana. Mbega uburyo wubatse urugo rwawe ni kubw'icubahiro c'Imana. Mbega uburyo ubanye n'umuryango wawe ni kubw'icubahiro c'Imana. Rondera icubahiro c'Imana, ibindi byose Imana izobiguha. Urazi ngani Imana izobiguha pour sauver son honneur. Haleluya. Haleluya. Erega Imana irafise intérêt. Imana irafise inyungu yo kutugira neza no kubw'icubahiro cyayo. Iyo tuyihaye gose, iyo tuyiyeguriye gose, urabona umugore yiyeguriye umugabo cyangwa umugabo yiyeguriye umugore ni nka consécration. Rero nta intérêt afise kuko bari wiwe, hari ibyo ategezwa kumukorera kugira yifuke. Hari umuntu anyumva? Umwana muzima atari kirara, hari ibintu abavyeyi bamukorera kugira bifuke. Rero n'Imana iyo tuyihaye hari ibyo iteza kudukora kubw'icubahiro. Amen. Uyu mwaka muri iri shengero Imana yambwiye ko ari umwaka wa new season. Ni umwaka w'ibihe bishasha. Uyu mwaka hari bizokoreka tutagira effort. Uzi igituma bizokoreka? Haleluya. Tuzoba mu vy'Imana igomba ibindi bizokurikira. Kubw'inyungu n'icubahiro c'Imana. Anashitsa isezerano. Azana umwana w'uruhinja awutereka mu maboko vraiment. Kandi hagati aho hari abandi bana, hari abandi baherezi bakuze bivanga, basambana, biba, bakunda amafaranga, baniga, bafata abantu ku nguvu. Ariko Samuel abagezeho, haleluya, abagezemo ntiyaba influence. Ashitse ico yaremewe. Umuntu aba solution y'Imana. Subaho nk'uko abandi babaho, nubaho uko Imana igomba. Si wubaka urugo uko abandi bose bubaka, nuwubaka nk'uko Imana ivuga. Haleluya. Si ukora nk'uko abandi bakora amanyanga n'amafraude. Hano muri iri shengero turavuga neza tuvyeruye, nta mafraude. Nta nibigira 10 by'abanyamafraude dukeneye. Haleluya. Twe dukeneye bigororotse. Haleluya. 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 Si ukorera amafaranga nk'uko abandi bayakorera, ariko nukorera amafaranga mu cubahiro c'Imana. Si wambara nk'uko abandi bambara ba kino gihe. Haleluya. Nimba bageze kwambara izigwidi, nuwambara pour la gloire de Dieu. Imana ishimwe cyane. Amen. Imyaka irahera. Mwumva Imana yacimwishira umwana ngo buri mwaka ngo yamatwara gahuzo. Abantu benshi bavuga ngo narabanyishu y'Imana. Narakubuye urusengero, nararirimbye, narabambaye pasteur imyaka myinshi, ariko mbona abandi ba pasteur bivanga. Nabaye umugore mwiza, nabaye umugabo mwiza, nabaye umwana mwiza. Hari abantu ivyo bikoze ryarameze atandatu, ubikoze juste une année, mugabo utanguye kwikompara. Nimba hari ikintu kibishe no kubaho nk'uko abandi babaho, uriho wewe nyene, nta wundi muntu mwisi musa. Haleluya. Haleluya. Nta wundi muntu mwisi musa. Ntutegerezwa kubaho nk'uko abandi babaho. Haleluya. Ubaho nk'uko Imana igomba. Umwaka urahera, wa kabiri, wa gatatu, kumbure sinzi, ariko aguma duga. Imvira sha yarasenze atanga umwana. Mu bisango utanze umwana twe twiteze ko acaronka vuba cyane. Rero abantu benshi bamazi ko Imana ifise amasantima. Imana ifise amasantima, mugabe Imana ntifise inata. Hello. Hello. Mana. Imyaka nisonze shiju. Ariko urakora ikintu cyo kuzana umwana ufise wenyine ukamutereka ngaha, ukamuduga rimwe mu mwaka, Imana itaragusubiriza. Aho nagakoreye Imana, aho nagatangiye Imana, aho nagasenga jana riheze.
tu ne seras jamais la solution de Dieu. Nous sommes inyishu y'Imana wigumura. Ubu bwami n'ubw'abami wa persevera. Uraza Yesu yavuze ngo ndaje vuba. Igene masengesho iminsi 40 franchement namuonye nje gutya kuje nari nzi yuko nazoyavamwe azonsangayo. Ngo genda ubwira abantu ngo bitegure ndashitse. Mugabo naravuyeyo no kurekipera narekipera atarashika. Ubu bwami burimo perseverance. Iri jambo perseverance murarizi. Mu kigiri kirimo diamante. Iyo Imana duhamagaye gupersevera kwiha persevera ni gutacobogora. Gukovya wihanganye. Imana ibikuguhamagara kuba diama. Mbembe razigene diama diama iboneka. Murazi umuntu mwenyeretse yambwiye ingene diama na mengene diama iboneka ambwira gace. Diama iba ahantu mu birometero hasi kure asa 50 km. Niyo diama ibiri ibimeze guterera. Abari ikintu kimeze nk'ibikara amakara cirabura gifutswe n'ibintu bimeze nk'ibikara ariko ari diama. Hama kugira ngo diama ijera surface. Diama murayumva? Biragoye muri kino gihe atanzabuzi. Sinzi nka Papa Jeff yaciye muri Kongo. Muga hano abantu benshi ari amaplake biragoye kumva na orodeje irikiragenda. Kuko diama zacu ziri ngaha munsi ntiziraje habona. Imana yacatwigisha kwihangana. Ubutare bw'i Burundi buri hano. Biragoye kumva diama ni kindi. Haleluya. Kugira diama ije habona haba kuyicanira ngo kuri temperature ya 1500 degrees. Urana kuyicanira. Wana gucanirwa. Igacanirwa no musingo yongo bigaragaza ndimo ngo ni Meshaki na Abednego. Nturababuka, nturasha. Umuntu ashaka kuza akakwitura ngo ibigaragazo ndimwo mu rugo. Pastor ndapfuye. Urapfuye. Ukibaza ngo rengo ariko arabadiama ni 1500 degrees ari ku mucana. Uri mu bigaragazo ibi. Ngo yo umugabo atatevye. Umwana yanse kujya. Ibigeragezo vya vrai nugucanirwa ugacanirwa 1500 degrees. Urabona iyo temperature ngo na pression de fusion. Amen. Ya 175 tonnes. Amen. Hariho pression. Uko gucanirwa rero ngire mbabwire abantu muri komaraca mu bigeragezo nje kubabwira courage. Nanje sinavyumva ariko harageze igenda avuga nti Imana urakoze. Ndibuka umunsi umwe turi mu ishure rya Portrait de Disciple turiko twiga. Amen. La gloire na pastor hano. Amen. Zanumva pastor asohotse ngo ndemeye Imana icimheza amashuri yose ngo nari nsigaje. Pastor Muhozi ngo ndakeneye amashuri yose kuyaheza. Sinumva amashuri kuko ibigeragezo birababaza. Ariko ubu nabitahuye je kigeragezo rikintera ubwoba. Temwe n'umushinga naho ubwira ngo ibintu birapfuye. Bavuga nti ndiko ndacanirwa tu. Hariho gucanirwa vuba cyane. Ndabona nivyo birashusha hariho na pression ariko vuba cyane. Haleluya. Kuko uko gucanirwa niyo pressure. Ona pressure mu kazi, pressure mu rugo, pressure mu ishengero. Uko gucanirwa ngo niko gutuma vya bintu bimeze nk'amakara ngo bihinduka ngo amazi yisese. Donge bica yadiamisha itangura igafukugwa. Ivyari ibishishwa bigatangura kuba amazi atemba. Haleluya. Muyandi majambo muri uko gucanirwa ni utangura kuja habona. Uko niko Dawidi yaracaniriwe inyuma y'intama. Acanirwa aba persécuté, aracanirwa ariko nivyo byamushikanye muri para umwami. Yosefu yaracaniriwe n'abavukana, yaracaniriwe mu buryo bwose ko byamushikanye kuba premier ministre. Uko gucanirwa kurapfukura. Oh reba bashanda nge uko gucanirwa uko gucanirwa kupfuvye n'amashure kurapfukura. Hama ngo akacaza pression. Uko gucanirwa niyo pressure ngo ketuma ya diama yuguruka bikachisbi bya diama byose bija ara surface. Uno munsi Imana iguhe gukayangara ariko wemere pressure na temperature. Imana ishimwe cyane ariko ntushaka kubinyisha Imana utemeye ico igwo rugendo. Haleluya. Umugabo yitwa Sauli
yarafise ikibazo ciki turiko turangiza ngo c'indogoba zase zazimiye yariko ahiga indogoba zase zazimiye hama ngo agenda kuzirondera muri uko kuzirondera Imana nayo ariko irondera iki hari ibintu Imana iperemeta yuko bibura, hari ibintu Imana yemera ko hari ibintu Imana yemera ko bigorana, hari ibintu Imana yemera yuko bija mu mabo bitakara kugira uve muri comfort. Hari abantu bakunda kuryama kuva 6h gushika bukeye uguhera 21h basinziriye. Hari abantu bakunda kujya barambije amaguru. Hari abantu bakunda facilité. So tumuri kino gihe hariho fast food. Ibintu byose bakene ko biba fast food. Hari abantu bakunda kujya ngo Imana ikundi bahera mwitiro abantu bakunda kujya ivyiyoroheje. Haleluya. Amen. Ariko Imana igashima yuko hari bibura. Hari ibimura. Haleluya. Kugira ngo umuhiza ave mu gitanda ashike mu kibanza ciwe. Ndakene ibintu vyumva. Ndakene bitahure. Hatabonetse ibibura umuhiza azokwama ajyana. Ariko nihaboneka ingorane umuhiza azovyuka. Kandi n'uruhombo kubona abahizi basinziriye. Ariko abahizi barakwiye guhura n'ingorane zituma bahaguruka akaja mu kibanza cyawo. Haleluya. Harakwiye kuba ingorane kugira abahizi bave muri comfort binjire mu bibanza byabo. Kuko indogoba zarabuze mu guhaguruka kurondera indogoba. Imana iti nguyu rero uyu nawe azokura ubwoko bwanje mu Afilistiya mwimikisha amavuta. Abigishwa bagwiriye haba ikibazo c'abayuda bari muri diaspora batangura kwibaza ko abapfakazi babo bakengerewe. Abadiyakoni babaho mugabo ikibazo catumye abadiyakoni abadiyakoni no munsi muza guhezagirwa muravuga ati ibibazo birakabaho. Haleluya. Mu bisango abadiyakoni singabiri ni gikorwa. Papa Jeff yavuze ngo ni nko kumuboye kubera ari umudiyakoni. Papa Jeff ni umudiyakoni ariko ni kuba umugaragu mu Kinyarwanda, ni kuba umusuku, ni kuba umukozi. Si ibintu by'amafyeri, si ibintu by'amatitre. Ni kuvuga uti nka Maria, je suis la servante de Dieu, ndumugurano w'umwami Imana. Imana inkozi icigomba. Ariko murabona ntiba kuko ari umurimo ukomeye. Rega ari ibintu bigaragara nk'ibisuzuguritse ariko imbere y'Imana ivyicubahiro. Ntibatoye n'importe qui. Hari benshi bari bazi kugabura ariko ngo batoye abantu buzuye mwemuyera. Kuzura mwemuyera no kuvuga indimi. Kuzura mwemuyera no kugira ivyamwa. Icamwa ca mwemuyera. Imana nikoresha abantu bashoboye. Imana ikoresha abantu. Amen. Amen. Imana ikoresha abantu basa nayo. Imana nikeneye ba jokone. Imana ikeneye abantu b'abanyenko. Imana ikeneye abantu bafite umutima nk'uwayo hama ikabashoza. Ba Stefano abandi bose barahaguruka barambikaho ibiganza. Amavuta afise icakora. Haleluya. Amen. Hariho ubushobozi mu gusiga amavuta. Imana ishimwe cyane. Mu kanya tugiye gusiga amavuta abakozi b'Imana. Ngire mbabwire ko amavuta, haleluya, amen, iyo asizwe kukwiriye mu gihe gikwiriye. Kuko umuntu ashobora kuba bikwiriye igihe kitaragera. Ariko iyo asizwe kubukwiriye mu gihe gikwiriye ntasubira kuba uko yarameze. Haleluya. Benshi mu bagiye gusigwa amavuta mugiye kuzobona ukundi kuntu. Kuko c'est l'onction qui fait la différence. Hano hari benshi iri shengero imyaka 8 nahuye n'abanyabwenge benshi. Nahuye n'abize benshi. Nahuye n'abantu bashoboye. Vyukuri sinari imbere kuba pasteur. Kuko nabonye abize kunsumba. Nabonye abanyabwenge banduta. Nabonye abantu bafite amatakte beza. Nabonye abantu bazi gutunganya ibintu. Ariko nemeze neza ko imyaka 8 ari amavuta yanshoboje kumwongere wanyu. Rero igituma abantu basigwa ni kugira ngo bashobozwe n'Imana. Haba
hamwe no gushobora kwabo haze gushobozwa kw'Imana. Iyo le surnaturel. Amen. Mu kanya tugiye gukora ico gikorwa c'icubahiro. Ariko imbere y'ibindi vyose, iri jambo ryabaye ku muntu wese ari hano. Ninde ashaka kuba inyishu y'Imana kugira ngo nawe Imana imubere inyishu y'ivyiwe? Haleluya. Urashaka kuvuga uti abanyamafaranga ni benshi naje no binyishu. Imana irashaka umuntu abinyishu yayo. Ukaba uri hano haguruke tugusengera. Umuntu wese yumva ati nabayeho ubuzima mbaho ku bwanje. Hariho abantu mu buzima banabaho babaye kugira ngo Imana ibeho ku bwabo. Hariho abantu bariho kugira ngo Imana ibeho ku bwabo. Umuntu agashaka yuko yarabayeho n'Imana yamuremye kandi yamushizeho kubw'impamvu, ariko akeneye ko Imana ihora imuhezagira, ihora imugwanirira, ihora imukorera byose, kandi akongera akanayituma nk'umuboyi wayo. Genda genda genda. Mugabo we ntashaka gushitsa ikintu na kimwe kubw'icubahiro cyane. Hari n'abantu bazi ko abantu bateza kubaho ku bwabo. Yarongowe kugira ngo umugabo amubesheho, canke yarongowe kugira umugore amubesheho, canke avyara abana kugira pour sa fierté, sa dignité. Uno musi uhindura impamvu baho, ubeho kubw'Imana n'abantu babeho ku bwabo. Iki kintu mvuze kiragoye kuko abantu babaho gutya biti birofa. Tu seras toujours exploité par ton mari jusqu'à quand? Tu seras toujours exploité par ta femme jusqu'à quand? Tu seras toujours exploité par tes enfants jusqu'à igikoresho c'abantu kugeza ryari uri kirofa. Jenje kuguhumuriza, hari Imana iciziroranya, hari Imana igira neza, hari Imana icira imanzi mahazwa, bikora ubinezererewe, umunsi umwe izoguhesha icubahiro. Umuntu ashaka kuba inyishu y'Imana, haguruke tumusengera. Yabayeho ubuzima abaho kubwiwe ariko ashaka kubaho kubw'Imana, haguruke tumusengera. Imana ibaho umugisha. Hari haba hari ke dusenge tubone kwinjira mu mwanya wo guhezagira abakozi b'Imana. Reka abahagurutse bose tuduze ibiganza, ubwire Imana uti Mwami Yesu, ndugije ibiganza imbere yawe nk'ikimenyetso cyo kukwiyegurira. Muri ino si ndemeza ko nabayeho kubw'umugambi wawe, ndahakanye kongera kubaho kubwanje, ndashaka kubaho kubwawe. Umpindura inyishu aho mperereye gushika ku mpera y'isi, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibampera umugisha kandi Imana yumva ivyo musaba, inabahe inyishu mu bindi bisigaye. Tugiye kuja mu mwanya mwiza wo guhezagira abakozi b'Imana. Reka nsabe Papa Désiré azamfashe, sabe banzaniye document. Imana ibahe umugisha. Tugomba dukore umugigwa canke igikorwa catuzindukanye. Yari anniversaire nivyo, ariko twashaka gukora igikorwa cyo guhezagira abakozi b'Imana, ariko duhereye ku mukozi w'Imana Imana yarobanuje amavuta umupasteur. Hanyuma muri ico gikorwa cyo guhezagira umupasteur twashaka yuko abakozi b'Imana bari hagati muri twebwe boza bakadufasha ico gikorwa ciza c'icubahiro. Umupasteur rero duhezagira uno munsi ni nyakubahwa Barakamfitiye Boniface. Twasaba yuko yo kwegera, uyu niwe Imana yateye iteka kuri uno munsi uri hejuru, kugira ngo afatikanye na pasiteri mukuru mu gikorwa c'ubuherezi. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo mubona hano yitwa Barakamfitiye Boniface. Imana ishimwe cyane, ni umwana wacu
mu kwizera kandi yemeye kutubera umwana. Haleluya, amen. Reka ntaravuga birebere nsabe n'umutambukanyi wiwe Madame Beatrice Nahigombe, kuko niwe azomufata ukuboko nawe amwegera. Amen. Siwe agiye kumbera umufasha kuri premier degré, kuko yarahari nk'umufasha nubwo adahezagiye. Imana ishimwe cyane, kuko iri shengero twemera yuko ari couple ikora ari urugo. Imana ishimwe cyane. Rero twe duhagaze nk'abavyeyi, ababemeye kuba abana bemera ko abakozi musi yacu, nkuko natwe turi abana musi y'undi muvyeyi. Imana ishimwe cyane. Kandi tunakora muri vision yiwe ya BCC. Uno musi yaboneka nari kurahira nk'umupasteur muri BCC ko nzomwumvira. Imana ishimwe cyane. Muri kano kanya turamusaba Bibiliya ngira bayimuzanire, hama dusabe pasteur baduge. Papa barabikora. Sabe Papa Jeff arazi igikorwa agira mfashe. Imana ishimwe cyane. Aje hajya kuri podium agira arahire imbere y'Imana n'imbere y'ishengero n'imbere yacu nk'abavyeyi biwe. Amen. Baraka mfitiye Boniface, ndarahiye uno munsi imbere y'uhoraho Imana n'imbere y'umwami wanje Yesu Kristo n'imbere y'ishengero ryashizweho kubwo bushobozi bwa mpwemu yera, yuko ubwa mbere nzovuga ubutumwa kigisha nisunze ukuri ko muri Bibiliya. Bwa kabiri nzogendera mu kwezwa gushitse nirinda ibyifuzo byose bya kameremere, ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo. Niyemeje kandi kwirinda ikintu cyose cyotuma mbemukira ishengero rya Kristo n'izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Uko muri Yohani wa mbere igice cya kabiri kuva ku murongo wa 15 gushika ku 17, na Timoteyo wa mbere igice cya gatatu umurongo wa mbere gushika ku 10. Ubwa gatatu nzoragira nongere mbungabunga intama z'umwami mfise umutima utanduye, njiye bugufi, nuzuye urukundo kandi ntatoranya abantu ku cubahiro, ku bwoko, ku butunzi, ku gitsina, ku gihagararo canke ikindi kintu cyose. Ubwa kane nzogira umwete wo kurondera mu nyonga y'Imana biciye mu gusenga, kwisonzesha, kurimbura ku ijambo ry'Imana, kugira ngo nshobore kwigisha ijambo rizima kandi ryuzuye ubushobozi mu gishingo cyo kwigisha nisunze ivyo nsanzwe nzi canke nabayemwo. Ubwa gatanu kwagura mu buryo bushemeye yerekwa Imana yashiriye umukozi wayo umwungere Aline ndiho kubwayo ryo gutanga ubugingo biciye mu kwizera kugaragara mu bikorwa. Ubwa gatandatu nzoba umwana w'ukuri ashigikira uburongozi bwa ALC, no kuvuga ishengero, kandi nzorangwa no kubaha umuryango wose wa ALC. Kandi ndarahiye ku mugaragaro yuko nzokubahiriza ibimvuze hejuru ku bugombe bwanje. Ndabigaragaje mu gushirako umukono kuri rino sezerano. Ndasavye mpwemu yera ko yonshoboza kubishitsa. Amazina ni jewe Baraka mfitiye Boniface.
mwegereze kusa sabe na madamu akuru mu ruhande face à face bafatanyije amaboko aya mavuta arasengewe ariko n'ikimenyetso cyo gusigwa. Imana ishimwe cyane. Tugiye kumusukaho amavuta nk'ikimenyetso cyo gutoranwa, hamasabe abandi bungere bace bamurambikaho ibiganza ku bitugu bamusabira umugisha. Imana ishimwe cyane. Ya shandara baba sokoro bobo sheke rema masondoro bobo teke rema mashaka oye sondoro bobo teke uhere no munsi mw'izina rya Yesu Kristo ore baba shaka ndakurambitse ikiganza nk'ikimenyetso cyuko ndakweguriye Imana y'umwami wacu Yesu Kristo rima mashaka yarababate ndadeklara mw'izina rya Yesu Kristo yuko ubaye inyegu ubaye consacré kumana aya soko y'umwami wacu Yesu Kristo rima amasondoro bobote amavuta ingabire zamwe muyera zifuruke onction gusigwa ole ya shondoro bobo ubudahangagwa ku buzima bwawe ya shandara baba Imana ikurebe nk'umutima mushasha n'izina rya Yesu Kristo liya shandara baba robo tekere baba sa urakoze mana urakoze uhere no musi imbaraga ingomezi z'umwijima nta bubasha zigufiseko n'izina rya Yesu Kristo icyo nahawe n'umwami wacu Yesu Kristo aya sondoro bobote yekere mama shaka kubw'ubushobozi kubw'ibango nahawe umwungere n'izina rya Yesu Kristo ndatuye kubaye umwungere. Imana iguha umutima mushasha wagutse umuvyeyi ube muri wewe. Imana ikugire umuvyeyi wa benshi aho kugeza aho umwungere mukuru azokuzanira igitsibo kuko wabaye umwizigirwa muri ino banga. Urakoze Mana kumurinda n'izina rya Yesu Kristo mwatiyo kurindwa twubatse uruhome ku buzima bwiwe n'izina rya Yesu Kristo amen. Tugiye gusaba Pasteur Barakafitiye Boniface mubanze mukoma amashi. Imana iduhezagiye umwungere mu ishengero. Amen. Agiye kunsanga hano. Amen. Nk'umuvyeyi nk'umwungere amikiganza ca Med Association. Iyi certificat iravuga ngo certificat d'ordination pastorale. Je sous-signe Pasteur Aline Diokubgayo, visionnaire représentante légale d'Abundant Life Church, certifie que le nommé Barakafitiye Boniface a été appelé par Dieu, son nom Musi Hamagawe Hamagawe, et mis à part Ninyegu pour être ministre de l'Évangile afin d'exercer avec autorité toutes les responsabilités pastorales.
sur le troupeau de Jésus-Christ, sur lequel il est établi. Ainsi, j'ordonne comme pasteur à Rwenya et à lui imposer les mains tout en les recommandant au Saint-Esprit et à la grâce de Dieu. Fait à Bujumbura le 8 mars 2020. Pasteur Aline, visionnaire représentante légale. Reka dusabe hariyo yatahanye nk'indahiro mugari niyo dusigarana muri administration yacu asinye kuri kopi dusigarana. Amen. Twashaka n'abadiakoni base n'abegera kugira dukore uwo mugigwa wa kabiri kurikira. Karibu badiakoni n'abafasha babo kuko ntidushobora guhezagira abantu batemerewe n'abafasha babo. Rero twashaka mu cubahiro canyu mwegere. Sabe batonde ari umudiakoni, sabe umugabo wiwe umutware wa Violette aje inyuma y'abamushigikire, hama umutware wa Mama Chantal, hama sabe cette fois-ci pastor nawe aca gutonda inyuma gushigikire. Imana ishimwe cyane. Hama aba ni couple muregerano ko nyene, hama sabe Papa Gelas aze hano, madamu wamushigikire, hama Jackie sabe madamu Gelas aje inyuma yiwe, hama Papa Thierry, hama Gweza aje kwiwe kuko ni célibataire na Emmanuel célibataire. Imana ishimwe cyane. Amen. Aba nibo badiakoni tugiye guhezagira mu ishengero mu muryango wa Bondet Life Church. Madame Fleurette agiye kuba umurongozi w'abajenama bose n'abadiakoni b'iri shengero, niwe agiye kubarongora. Turamuhamagara azi hano arahire. Jewe nimubona Fleurette niyemeje kuzoshitsa neza kino gikorwa cy'ubudiakoni mu murimo w'umwami wacu Yesu Kristo. Niyemeje kuba utanga ubugingo bwa Kristo no gukora ibikorwa bigaragara ukwizera kwanje muri Kristo mu ishengero rya Abundant Life Church. Nzokorera Imana n'ubwoko bwayo nicishije bugufi kandi mparanira guteza imbere igikorwa cyayo. Nzofasha umwungere mukuru n'abandi bungere b'ishengero mu gikorwa c'Imana n'ikindi kintu cyose cyotuma boroherwa mu gikorwa cyo kugabura ijambo ry'Imana no gusenga. Ndarahiye kuzubahiriza ivyizegwa vy'ishengero rya Kristo,
hamwe n'iyerekwa rya Abundant Life Church mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu guhindura abandi abigishwa, mu gutanga ubugingo bwa Kristo aho mperereye no gukora ibikorwa byiza byose bigaragaza ukwizera kwanje muri Kristo Yesu. Nzokora uko nshoboye kugira ngo mbeho ubuzima bwejejwe haba mu ishengero no hanze y'ishengero. Niyemeje kudaca ibice abantu, kutarobanura abantu ku butoni. Nzoharanira ubumwe mu bwoko bw'Imana. Niyemeje kuba umwana w'ishengero, kugamburuka, kumvira no kubaha uburongozi igihe cyose buzoba buhagaze mu kuri kw'Imana. Nzohora mparanira kugororoka no kuba umwizigirwa muri kino gikorwa niyemeje, haba mu bihe byiza canke ibigoye. Sinzohemuka, sinzotirimuka, sindabibazwa kandi siniteguye gusubira inyuma, fashijwe na mpwemu yera w'Imana aba muri jewe hamwe n'ijambo ry'Imana nubaha. Ni kopi zibiri, iyo dusigarana n'iyo atwara. Niyonzima Oscar n'umutware wiwe, ntabwo yabaye umudiyakoni kuko ari umutware wiwe, niko nawe arabishoboye kandi arabikwiriye. Amen. Jewe Niyonzima Oscar niyemeje kuzoshitsa neza kino gikorwa c'ubudiyakoni mu murimo w'umwami wacu Yesu Kristo. Niyemeje kuba ubutanga ubugingo bwa Kristo no gukora ibikorwa bigaragaza ukwizera kwanje muri Kristo mu ishengero rya Abundant Life Church. Nzokorera Imana n'ubwoko bwayo nicishije bugufi kandi mparanira guteza imbere igikorwa cayo. Nzofasha umwungere mukuru n'abandi bungere b'ishengero mu gikorwa c'Imana n'ikindi kintu cyose cotuma boroherwa mu gikorwa cyo kugabura ijambo ry'Imana no gusenga. Ndarahiye kuzubahiriza ivyizegwa n'inyigisho za Kristo Yesu hamwe n'iyerekwa rya Abundant Life Church mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu guhindura abandi abigishwa, mu gutanga ubugingo bwa Kristo aho mperereye no gukora ibikorwa vyiza byose bigaragaza ukwizera kwanje muri Kristo Yesu. Nzokora uko nshoboye kugira ngo mbeho ubuzima bwejejwe haba mu ishengero no hanze y'ishengero. Niyemeje kudaca nk'ibice abantu, kutarobanura abantu ku butoni. Nzoharanira ubumwe mu bwoko bw'Imana. Niyemeje kuba umwana mu ishengero, kugamburuka, kumvira no kubaha uburongozi igihe cyose buzoba buhagaze mu kuri kw'Imana. Nzohora mparanira kugoroka no kuba umwizigirwa muri kino gikorwa niyemeje, haba mu bihe byiza canke bigoye. Sinzohemuka, sinzotirimuka, sindayibazwa kandi siniteguye gusubira inyuma, fashijwe na mpwemu yera w'Imana aba muri jewe hamwe n'ijambo ry'Imana nubaha.
Diacre Ndayisenga Violette. Jewe Ndayisenga Violette niyemezeje kuzoshitsa neza kino gikorwa c'ubudiyakoni mu murimo w'umwami wacu Yesu Kristo. Niyemeje kuwutanga ubugingo bwa Kristo no gukora ibikorwa bigaragaza ukwizera kwanje muri Kristo mu ishengero rya Abundant Life Church. Nzokorera Imana n'ubwoko bwayo nicishije bugufi kandi mparanira guteza imbere igikorwa cayo. Nzofasha umwungere mukuru n'abandi bungere b'ishengero mu bikorwa c'Imana n'ikindi kintu cose cotuma boroherwa mu gikorwa co kugabura ijambo ry'Imana no gusenga. Ndarahiye kuzubahiriza ivyizerwa n'inyigisho za Kristo Yesu hamwe n'iyerekwa rya Abundant Life Church mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu guhindura abandi abigishwa, mu gutanga ubugingo bwa Kristo aho mperereye no gukora ibikorwa vyiza byose bigaragaza ukwizera kwanje muri Kristo Yesu. Nzokora uko nshoboye kugira ngo mbeho ubuzima bwejejwe haba mu ishengero no hanze y'ishengero. Niyemeje kudacamwa ibice abantu, kutanoranura abantu ku butoni. Nzoharanira ubumwe mu bwoko bw'Imana. Niyemeje kuba umwana mu ishengero, kugamburuka, kumvira no kubaha uburongozi igihe cose buzoba buhagaze mu kuri kw'Imana. Nzohora mparanira kugororoka no kuba umwizigirwa muri kino gikorwa niyemeje, haba mu bihe vyiza canke bigoye. Sinzohemuka, sinzotirimuka, sinzoba sindabibazwa, kandi siniteguye gusubira inyuma mfashijwe na mpwemu yera w'Imana aba muri jewe hamwe n'ijambo ry'Imana nubaha. Umutware wiwe aze hano. Diacre Mushiranzigo Chantal egere. Jewe Mushiranzigo Chantal niyemeje kuzoshitsa neza kino gikorwa c'ubudiyakoni mu murimo w'umwami wacu Yesu Kristo. Niyemeje kuba uwutanga ubugingo bwa Kristo no gukora ibikorwa bigaragaza ukwizera kwanje muri Kristo mu ishengero rya Abundant Life Church. Nzokorera Imana n'ubwoko bwayo nicishije bugufi kandi mparanira guteza imbere igikorwa cayo. Nzofasha umwungere mukuru n'abandi bungere b'ishengero mu gikorwa c'Imana n'ikindi kintu cose cotuma boroherwa mu gikorwa cyo kugabura ijambo ry'Imana no gusenga. Ndarahiye kuzubahiriza ivyizerwa n'inyigisho za Kristo Yesu hamwe n'iyerekwa rya Abundant Life Church mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu guhindura abandi abigishwa, mu gutanga ubugingo bwa Kristo aho mperereye no gukora ibikorwa vyiza byose bigaragaza ukwizera kwanje muri Kristo Yesu. Nzokora uko nshoboye kugira ngo mbeho ubuzima bwejejwe haba mu ishengero no hanze y'ishengero. Niyemeje kudacamwa ibice abantu, kutarobanura abantu ku butoni. Nzoharanira ubumwe mu bwoko bw'Imana. Niyemeje kuba umwana mu ishengero, kugamburuka, kumvira no kubaha uburongozi igihe cose buzoba buhagaze mu kuri kw'Imana. Nzohora mparanira kugororoka no kuba umwizigirwa muri kino gikorwa niyemeje, hama mu bihe vyiza canke mu bigoye. Sizohemuka, sizotirimuka, sizoba sindabibazwa, kandi siniteguriye gusubira inyuma mfashijwe na mpwemu yera w'Imana aba muri jewe hamwe n'ijambo ry'Imana nubaha.
reka nsabe umutware wiwe amwegere turabakejeje. Mademoiselle Gwezi Gloria yegere hano, hama sabe umuvyeyi wiwe bishobotse habe kiretse okay, reka tumureke ahari hose araduza ikiganza. Imana imuhe umugisha. Jewe Gweze Gloria niyemeje kuzoshitsa neza kino gikorwa c'ubudiyakoni mu murimo w'umwami wacu Yesu Kristo. Niyemeje kuba ubutanga ubugingo bwa Kristo no gukora ibikorwa bigaragaza ukwizera kwanje muri Kristo mu ishengero rya Abundant Life Church. Nzokorera Imana n'ubwoko bwayo nicishije bugufi kandi imparanira guteza imbere igikorwa cayo. Nzofasha umwungere mukuru n'abandi bungere b'ishengero mu gikorwa c'Imana n'ikindi kintu cyose cotuma boroherwa mu gikorwa cyo kugabura ijambo ry'Imana no gusenga. Ndarahiye kuzubahiriza ivyizegwa n'inyigisho za Kristo hamwe n'iyerekwa rya Abundant Life Church mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu guhindura abandi abigishwa, mu gutanga ubugingo bwa Kristo aho mperereye no gukora ibikorwa vyiza vyose bigaragaza ukwizera kwanje muri Kristo Yesu. Nzokora uko nshoboye kugira ngo mbeho ubuzima bwejejwe haba mu ishengero no hanze y'ishengero. Niyemeje kudacamwe ibica abantu, kutarobanura abantu ku butoni. Nzoharanira ubumwe mu bwoko bw'Imana. Niyemeje kuba umwana mu ishengero, kugamburuka, kumvira no kubaha uburongozi igihe cyose buzoba buhagaze mu kuri kw'Imana. Nzohora mparanira kugororoka no kuba umwizigirwa muri kino gikorwa niyemeje, haba mu bihe vyiza canke bigoye. Sinzohemuka, sinzotirimuka, sinzoba sindabibazwa kandi siniteguye gusubira inyuma, fashijwe na mpwemu yera w'Imana ba muri jewe hamwe n'ijambo ry'Imana nubaha. Tuhamagare Nigwankunze Emmanuel sabe Diacre abe hano nk'uwaserukiye umuryango kandi ari mu bamuretse. Jewe Ntigwakunze Emmanuel niyemeje kuzoshitsa neza kino gikorwa c'ubudiyakoni mu murimo w'umwami wacu Yesu Kristo. Niyemeje kuba utanga ubugingo bwa Kristo no gukora ibikorwa bigaragaza ukwizera kwanje muri Kristo mu ishengero rya Abundant Life Church. Nzokorera Imana n'ubwoko bwayo nicishije bugufi kandi mparanira guteza imbere igikorwa cayo. Nzofasha umwungere mukuru n'abandi bungere b'ishengero mu gikorwa c'Imana n'ikindi kintu cyose cotuma boroherwa mu gikorwa cyo kugabura ijambo ry'Imana no gusenga. Ndarahiye kuzubahiriza ivyizegwa n'inyigisho za Kristo Yesu hamwe n'iyerekwa rya Abundant Life Church mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu guhindura abandi abigishwa, mu gutanga ubugingo bwa Kristo aho mperereye no gukora ibikorwa vyiza vyose bigaragaza ukwizera kwanje muri Kristo Yesu. Nzokora uko nshoboye kugira ngo mbeho ubuzima bwejejwe haba mu ishengero no hanze y'ishengero. Niyemeje kudaca mwibice abantu, kutarobanura abantu ku butoni. Nzoharanira ubumwe mu bwoko bw'Imana. Niyemeje kuba umwana mu ishengero, kugamburuka, kumvira no kubaha uburongozi igihe cyose buzoba buhagaze mu kuri kw'Imana. Nzohora mparanira ukugororoka,
no kuba umwizigirwa muri kino gikorwa niyemeje, haba mu bihe vyiza canke bigoye. Sinzohemuka, sinzotirimuka, sinzoba sindabibazwa, kandi siniteguye gusubira inyuma, mfashijwe na mpwemu yera w'Imana aba muri jewe hamwe n'ijambo ry'Imana nubaha. Sabe Diacre Hébert aze. Sabe festation. Sabe Diacre Nahigombe Beatrice nawe aze arahire afashe ukuboko kuri Bibiliya adugije kuganza nk'uko bagiye kumwereka. Jewe Nahigombe Beatrice niyemeje kuzoshitsa neza kino gikorwa c'ubudiakoni mu murimo w'umwami wacu Yesu Kristo. Niyemeje kuba utanga ubugingo bwa Kristo no gukora ibikorwa bigaragaza ukwizera kwanje muri Kristo mw'ishengero rya Abundant Life. Nzokorera Imana n'ubwoko bwayo nicishije bugufi kandi mparanira guteza imbere igikorwa cayo. Nzofasha umungere mukuru n'abandi bungere b'ishengero mu gikorwa c'Imana n'ikindi kintu cyose cyotuma boroherwa mu gikorwa cyo kugabura ijambo ry'Imana no gusenga. Ndarahiye kuzubahiriza ivyemegwa n'inyigisho za Kristo Yesu hamwe n'iyerekwa rya Abundant Life Church mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu guhindura abandi abigishwa, mu gutanga ubugingo bwa Kristo aho mperereye no gukora ibikorwa vyiza vyose bigaragaza ukwizera kwanje muri Kristo Yesu. Nzokora uko nshoboye kugira ngo mbeho ubuzima bwejejwe haba mu ishengero no hanze y'ishengero. Niyemeje kudaca nk'ibice abantu, kutarobanura abantu ku butoni. Nzoharanira ubumwe mu bwoko bw'Imana. Niyemeje kuba umwana mu ishengero, kugamburukira, kumvira no kubaha uburongozi igihe cyose buzoba buhagaze mu kuri kw'Imana. Nzohora mparanira kugororoka no kuba umwizigirwa muri kino gikorwa niyemeje, haba mu bihe vyiza canke bigoye. Sinzohemuka, sinzotirimuka, sinzoba sindabibazwa, kandi siniteguye gusubira inyuma, mfashijwe na mpwemu yera w'Imana aba muri jewe hamwe n'ijambo ry'Imana nubaha. Amen. Umutware wiwe Pasteur Barakamfitiye Boniface twita Baraka amwegere hano.
sabe Diacre Mperabanyanka Thierry nawe aze arahire kuri Bibiliya yiwe. Jewe Mperabanyanka Thierry niyemeje kuzoshitsa neza kino gikorwa cy'ubudiakoni mu murimo w'umwami wacu Yesu Kristo. Niyemeje kuba utanga ubugingo bwa Kristo no gukora ibikorwa bigaragaza ukwizera kwanje muri Kristo mu ishengero rya Abundant Life Church. Nzokorera Imana n'ubwoko bwayo nicishije bugufi kandi mparanira guteza imbere igikorwa cyayo. Nzofasha umwungere mukuru n'abandi bungere bishengero mu gikorwa c'Imana n'ibindi bintu n'ikindi kintu cyose cyotuma boroherwa mu gikorwa cyo kugabura ijambo ry'Imana no gusenga. Ndarahiye kuzubahiriza ivyizegwa n'inyigisho za Kristo Yesu hamwe n'iyerekwa rya Abundant Life Church mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu guhindura abandi abigishwa, mu gutanga ubugingo bwa Kristo aho mperereye no gukora ibikorwa vyiza vyose bigaragaza ukwizera kwanje muri Kristo Yesu. Nzokora uko nshoboye kugira mbeho ubuzima bwejejwe haba mu ishengero no hanze y'ishengero. Niyemeje kudaca mwimice abantu, kutarobanura abantu ku butoni. Nzoharanira ubumwe mu bwoko bw'Imana. Niyemeje kuba umwana w'ishengero, kugamburuka, kumvira no kubaha uburongozi igihe cyose buzoba buhagaze mu kuri kw'Imana. Nzohora mparanira kugororoka no kuba umwizigirwa muri kino gikorwa niyemeje, haba mu bihe vyiza canke bigoye. Sinzohemuka, sinzotirimuka, sinzoba sindabibazwa, kandi siniteguye gusubira inyuma, mfashijwe na mpwemu yera w'Imana aba muri jewe hamwe n'ijambo ry'Imana. Baha Imana idufashe cyane. Sabe umutambukanyi wiwe aza mwegere hano kuko ari mu bamushigikiye cyane. Dusabe Diacre Ngemesha Gelas yegere hano. Jewe Ngemesha Gelas niyemeje kuzoshitsa neza kino gikorwa c'ubudiakoni mu murimo w'umwami wacu Yesu Kristo. Niyemeje kuba ubutanga ubugingo bwa Kristo no gukora ibikorwa bigaragaza ukwizera kwanje muri Kristo mu ishengero rya Abundant Life Church. Nzokorera Imana ubwoko bwayo nicishije bugufi kandi mparanira guteza imbere igikorwa cayo. Nzofasha umwungere mukuru n'abandi bungere bishengero mu gikorwa c'Imana n'ikindi kintu cose cotuma boroherwa mu gikorwa co kugabura ijambo ry'Imana no gusenga. Ndarahiye kuzubahiriza ivyizerwa n'inyigisho za Kristo Yesu hamwe n'iyerekwa rya Abundant Life mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu guhindura abandi abigishwa, mu gutanga ubugingo bwa Kristo aho mperereye no gukora ibikorwa byiza byose bigaragaza
ukwizera kwanje muri Kristo Yesu. Nzokora uko nshoboye kugira ngo mbeho ubuzima bwejejwe haba mu ishengero no hanze y'ishengero. Niyemeje kudaca nk'ibice abantu, kudarobanura abantu ku butoni. Nzoharanira ubumwe mu bwoko bw'Imana. Niyemeje kuba umwana mu ishengero, kugamburuka, kumvira no kubaha uburongozi igihe cyose buzoba buhagaze mu kuri kw'Imana. Nzohora mparanira kugororoka no kuba umwizigirwa muri kino gikorwa niyemeje, haba mu bihe byiza canke bigoye. Sinzohemuka, sinzotirimuka, sinzoba sindabibazwa, kandi siniteguye gusubira inyuma, mfashijwe na mpwemu yera w'Imana aba muri jewe hamwe n'ijambo ry'Imana. Nubaha izina rya Yesu Kristo. Ndere mama sokoro bobote rima masondoro boboteke yekere mama shaka ya sandara babateke mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo. Aya mavuta b'ikimenyetso cyo gusigwa, aya mavuta b'ikimenyetso cyo tubegura Imana mw'izina rya Yesu Kristo. Ingabire zifuruke aya karababatse, ubudahangagwa bw'Imana nzima bubabe ko mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo. Here no musi nuzongera kumera uko wari umeze mw'izina rya Yesu Kristo. Reba abashanda aya sondoro bobo reba abasheke, ivyamwa vyamhemu yera bifuruke, muhinduke inyishu mu gihe canyu, mwihinduke inyishu mu miryango yanyu. Riba abasondoro bobo yaka robobo sondoro bobo sha reba abateke reba abasika mw'izina rya Yesu Kristo. Aya mavuta abikimenyetso cibihe bishasha mwinjiyemwo n'intango shasha mw'izina rya Yesu Kristo. Reba abasondoro bobo shaka, uhere no musi nimuzongere kumera uko mwari mumeze mw'izina rya Yesu Kristo. Yandara babate Mana yacu urakoze kugabahungu n'abakobwa bapfukamye imbere yawe, bemeye kuba abagaragu bawe, bemeye kuba abakozi bawe. Urakoze Mana yo mwijuru kubagira bizigirwa, kuko ni wazo uzovuga ngo mukozi w'umwizigirwa wagize neza. Mana tubarambitseho ibiganza tubasengera ngo mw'izina rya Yesu Kristo niwaseruka uzovuga uti wagize neza, ni wowe ucréa nous le vouloir et le faire.
reka ubashoboze gushitsa rino bango mu izina rya Yesu Kristo, ubahe kuba bizigirwa muri bike kugira baba bizigirwa muri byinshi. Urakoze Mana kubahindura, kubahindura, urakoze kuba transforma kugira ngo mu runwe rwabo bazahindure benshi kuba bigishwa, urakoze no gufurura ayandi ma ministeri hari muri bo kuko hari icyo bahamagariye. Reka uhere no munsi ingabire zitangure gufuruka, iz'ubuvugishwa reba bashanda zo kuvuga ijambo ryawe z'ubwungere mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana yo kwizegwa mu izina rya Yesu Kristo bisenzemwo, amen. Imana ibaho umugisha. Reka dusabe umuhemsi wacu. Nukuri uyu munsi umunezero, inyuma y'imyaka 8 nari ndindiriye umunsi wo guhezagira abungera abadiyakoni. Imana ikambwira ngo igihe nikiragera, ariko uyu munsi Imana irabikoze, icubahiro kibicaye, amen. Ndashaka ngira ishengero riri hano, aba bagiye kuba abakozi banyu ku bw'icubahiro c'Imana. Mububahe kuko barasizwe. Iyo umuntu asizwe umukozeho bukoze ku mbonero y'Uhoraho. Nubwo bagiye guca bugufi cyane, ariko mububahe, nimugapfe kubavuga, nimugapfe kubatuma intoki, kuko amavuta amarka la différence. Imana ibahezagire cyane, amen. Muvyaguruke musire mu bibanza byanyu. Haleluya, haleluya. Inyuma y'ibi bacavuga felicitation, felicitation kuri mwebwe mwese. Ego ni igikorwa kitoroshe, mwavyumvise mu ndahiro, mugabanye mu gato muri mixer. Ni igikorwa kitoroshe kuko mwavyumvise mu ndahiro bagiye baragira. Birakeneye ko tubasengera kandi tubashigikira. Hama igikurikira mwishengero tuvyaguruke tuga. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to sabukuru nziza, 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 sabukuru nziza. Reka noneho muvyeyi wacu adukatire gato, amafoto abe hafi. Muze kuri ruhande.
turafise n'undi mupapa uno munsi afise anniversaire papa wacu papa pasteur nawe nyene aze ngaha nawe akate gato uno munsi nawe n'umunsi wiwe tumuririmbire twese hamwe Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Papa joyeux anniversaire, sabukuru nziza, sabukuru nziza, sabukuru nziza, sabukuru nziza, Papa Pasteur, sabukuru nziza. ni vyiza cane biraryoshe kuraba murakoze cyane reka duce dusaba rero abadufasha service kugira hari umuntu araho yakora akunda kutubarira yumvise ibintu biriko biramota agaca tubwira ngo ubuntu bw'Imana bwa Mose n'ubuntu buriko buramota reka rero bandanye buje aho butunganirizwa neza bize kudushikira neza